Salut la famille, ça va? J'espère que vous allez bien. Uzobaze media turabaha ikaze nibaze ko mumeze neza muri tayari kugira ngo mukurikirane exclusive news idasanzwe aho tugiye kwakira umwe mu basore bariko baraza muri entertainment ya 257 umusore mwiza w'ibogari. Nibaza ko akiri na single turaza kubimenya vyose. Yes my G, gute? Safi sana. Urameze neza? Neza cyane. Ku nshuro ya mbere ukoze ikiganiro cyangwa warusanzwe ubikora kugira ngo twinjire muri free atari tumeze neza turi tayari kugira ngo tuce kuganira na MC Ideraneje kuva ani uwacu tubananye tuna celebrating intsinzi dasanzwe. Are you ready? Yes, I'm ready. Uyitse urashaka kwidondora ko baradukurikirana amusanze mwitwa bande n'iryari mwagiye muri career ya film n'iryari mwatanguye gukindirese ndundi. Okay. Je nitwa Irambona Ferdinand. Nitwa Irambona Ferdinand nkaba ndi umukinyi wa cinema ndundi. Entertainment ndayijemo vuba ariko nduma acteur afise umwete courage nyinshi ndiko ndashaka gukora kugira nanje shobore kwandika izina. Ejo hazoza nanje nzobe ndi umuntu azwi mu gihugu afitiye akamaro igihugu. Komsana histoire y'ivyo dutegura yigisha abantu benshi batandukanye. Muri filime yacu ndundi wamaze kwinjira muri game iyo utangiye gukora ibiganiro umaze kwinjira mu mizi cyane nizahe ngorane umaze guhura nazo kuva ugitangura gukina canke iyo muri mu matournage bimwe mu bibazo novuga ko umaze guhura navyo n'ivyahe imbatari ba ibibazo ntivyegera bibura mu bisanzwe iyo uriko urategura projet ko filime ndundi nuko abarundi benshi bataramenya impamvu tuyikina ariko nibaza ko bazobitahura komsa kubera turi muri tele tuko turakora kugira bazomenye filime ndundi ni iki yigisha iki intambamyi duhora nazo ntizibura komsa nka twebwe turi nka jewe ndi mushasha muri entertainment filime ndundi gusa ndamaze gukina muri filime ndundi muri timu yitwa Manera Films abatari bake barayizi cyane yitwa filime yitwa Isinimis mu minsi rero mazeyo ibyiza biriyo n'ingorane ziriyo mugakomsa kubera ko twihaye gukora kugira dushike ku terambere ingorane tugwana nazo kugira dushike kuco twishinze iyo umaze kuba uri mu kintu uba ufise inspiration yishobora kuba yaratumwe icyo kintu kibamwe wakuye inspiration gushobora gutuma woja nawe muri film ugatangura gukina inspiration yiwanje novuga yuko je nkunda kuraba ama réseaux sociaux nakunda kuraba ama réseaux sociaux y'abantu batandukanye abanyarwanda Nigeria America nkabona ukuntu bagitinga nanje nkumva ndabifiringa ndaryohewe eske nkibaza kubera iki je nanje nabaye kuri ino si iki kintu ndagikunda kukintoka ijambo nibuka ko nigeze kuba ndiko ndarondera ku ma réseaux sociaux ndondera cyane par exemple nange example umuntu yitwa Abel Ndowayo niwe mukinyi wa cinema ndundi natangiye je kumenya gukunda nyene actinga nibikorwa asanzwe akora ibikorwa byo narabikunda ku ma réseaux sociaux nkabibona ndiyumvira ukuntu noshikira Abel Ndowayo sinamuzi mugaye cyo ndico n'umurundi ndagerageza ukuntu nomushikira irangira namushikiye cyambona uyundi muntu yagize ya publicity umuntu yipfuza gukina cinema ndundi andondere inbox yari umuntu yitwa Nera na Kinera akina muri Manera Films sinzi ko muramuzi ndibaza muramuzi kubera ko msana nifise iyo inspiration yo gukina filme naciye mbona ahantu hambere nshobora kwinjirira kugira nshike muri ico gikorwa nabigiyemo ndabikunda ndamurondera inbox turagenda turavugana arambwira ati ingo ko musana umva shitse muri cya gikorwa canje shaka rero no tuvugana naratanguye nzobandanya kugeza shitse kwihangiro ryanjye muri filme ndundi umuntu wese aragira umufata ukuboko right now turahuye ninde muntu wa mbere ushimira muba baragufashije cyane cyangwa basanzwe bakurikirana bimwe mu bikorwa byawe bakakuba hafi mu kugufata ukuboko wa mbere no shimira ni na Kinera kubera ariwe yanyakiriye muri entertainment arambaza ufise courage urafise vision yo gukina filme ndundi ndamubwira ati yes karibu cyane sinomubeshera nta mafaranga yansavye ntaki yambwiye ati ngo muri timu yanje ugaragaze talent yawe nuyigaragaza bikagenda neza uzokina muri Manera Films ni timu yiwe nkinamo hama uzogenera mu zindi timu uzomenyekana ndamushimira cyane ko yarakoze ico gikorwa umutama yitwa Gaposho kuri wewe avuze iki umutama yitwa Gaposho umuntu nubaha cyane kubera ko muri timu yacu we muvyeyi dufise tumufise nk'icitegererezo afise impanuro nyinshi
aziduha kujya ziha abana biwe mu rugo. Rero zijya mpanurama cyasanga ziko zifasha muri vya vyumviro vyanje mfise vyo kina cinema ndundi. Niyo mpamvu ndamuguma hafi nkumva no gumana nawe akazaranye inspira kandi ndafise ibintu byinshi namwizeko. Anyigisha kwatinga bien. Arampa impanuro akambwira ati kugira waje muri cinema kugira utere imbere ifo kuhindura ibi nibi. Niyo mpamvu nawe ndamwubaha cyane ahubwo mbabarire kuba ntari mbabarire cyane. Abantu benshi iyo bamaze kuza muri filime bakogira izina bari bagira aho bavuye. Kuri wewe niko bizogenda canke utandukanye nabo bandi bana? Bagira aho bavuye gute? Kwibagira bagufashije, kwibagira baguhaye impanuro ugasanga urabona kuri trend uri update ariko ukacusha guhonyora abandi kugira ngo ushike kure ushikane kure talent yawe. Jewe ko ndavyifuza nuko shaka bizongendera mu gihe bizocamo kuko ndisiri ko bizocamo kuko ndakora ndi umukozi ndi umusatiri ukuvuga mu gihe umuntu yamfashije kugira je shobore kumenyekana uyo muntu ndamuha agaciro hari ahantu yanyeretse nshobora kwinjirira iyo atabawe sinari kuhashika. Ni nayo mpamvu uwo muntu ntegezwa kumwubaha cyane. Yego Imana ibifashe musishaka kuzosuzugura umuntu yafashije ahubwo tuzofashanya ahubwo tudugire hamwe twese nkuko akunda kubitubwira Mutamaga Posho ko tugira solidarité twese. Zimwe mu film maze gukina amasene yose warakinye mbega uramaze ukaba warabonye comment yawe baragutsitaje ikaba gukomeretsa canke yakubereye mbi kumva nyene kuba idose niyo comment ariho mu kazi ariho gusa sino kwitera amashugwe comment nyinshi zivuga kuri jewe bamvuga neza. Marizo sose urazi turabona abantu batandukanye batatuzi mugabo abantu bacu uko baradukurikirana kuko ndibukana kinyende umudokiteri nabikoze neza uburyo abantu muri commentaire bavuga ati doctor ukina neza nabo uwo muntu umufashe kuko nakinyende umuganga ukuvuga message natanga gushika narayishikanye neza. Hama abamvuga nabi nabo ni babandi batuvugira hamwe muri rusange. Je nta muntu amvuga nabi ndabona amvuga nabi jeje. Batuvuga nabi ti filime ndundi ntaho mushika ntavyo mushika ko nta vyanyu basi baduca intege. Muga turi foro gupambana navyo kugira tugeze ku ihangiro ryacu. Kabisa harabaravye filime ya wakinye uri umuganga bakabishima abandi bakabiga ko nta vyama vyera de. Niye hano ubona ko kuri wowe ushaka kuvuga ati jewe aha ndagomba kuwahindura ngire ko ndanabifatanya ibibazo bibiri. Akenshi abantu baje muri filime ndundi baca basanga binjiye mu rukundo nabo basanzwe bakorana. Kuri wewe niko biri canke ari ikintu ukwiye kwirinda canke uzirinda kugira ngo ntusange uguye muri ico kibazo? Filime ndundi kubera ko kenshi twagitinga dukorera mu mamezo de passage dukorera ahantu tuba turi kumwe n'abantu batandukanye cyane cyane ndabona ziriko zirinjiramo abantu babajene izo challenge nizibura muga nk'umuntu ufite vision y'icyo ushaka gukora y'icyo ushaka gushikako irifo ko ukoresha ubwenge bwawe kugira ushike kwihangiro ryawe no kuvuga icyo nsamaza jewe nta kihari ndiko ndakora kugira ntere imbere. Kazuza kawe nihe wibona nko mu myaka nka 10 ubananije kina film kuri kurakina? Mu myaka nka ushaka kuziha ikibanza cyayo mu myaka nka umpaye myinshi 5 mu myaka nk'itanu ya hafi uwe uzokwiha ikibanza cyakanga muri filime ndo ikibanza tugihabwa n'abafana bacu. Nifuza je kuba umu acteur mwiza akina neza ama ikibanza abantu nibo bazokina nzokora uko nshoboye ko musashike kwiterambere. Ikibanza sinashobora kubivuga abantu nibo baguha ikibanza ibintu navyo birizana iterambere rikongera rikizana. My people nibaze ko muri ko murabona ndiko muri mu musore yasanze ariko ari mu entertainment yacu filime ndundi ndetse asanzwe ariko arabikora neza. Akabazo kanje kanyuma kagasunika Rugi umaze gushira muri entertainment ni cya kintu woba warabonye cyagutangajije utaraza muri entertainment utibaza ko ico kintu gihari ariko umaze gushikamo wasanze ico kintu gihari? Ikintu cyantangaje muri entertainment muri cinema ndundi no kuvuga nk'ibizamwo nabibona nk'uko menga ngomba guhikinga basi menyekane mu gihugu n'ahandi ariko nasanze arakazi nakazi kare nabifata nkaho menga nshaka kumenyekana mugubu narahinduye sije shaka gukora nk'umuntu nk'umunyamwuga igikorwa ndabikore n'inyungu
kuko narabonye ko bishoboka. Ico uhanura abari inyuma ndetse batonyi bawe canke abifuza gushika ku ntambwe umaze kugera ko nice nkako radukurikira muri kino kiganiro cacu. Bo ico no hanura abantu bagenzanje dufate abajene canke n'abandi n'abamama abantu batandukanye. Ibikorwa byacu ni ibintu bitamenyerewe cyane mu Burundi par rapport y'ibindi bihugu. Badushigikire. Twebwe mu gukina novuga umukinyi wa filime ni nk'umwarimu. Umwarimu arigisha kugira umuntu amenye. Twe natwe turatanga message uko dukina ibintu tubayemo abarundi. Gusa message tukayishikana natwe dushaka iyo message twashikanye iduhe umusaruro. Ico no hanura abantu nabo abantu biyumva ko bafite talent impano yo gukora nk'ibi dukora bagerageze nabo bayishiremo ingufu. Nimba ari abantu bagiye hamwe ari 17-20 bagire team yabo bamusa ubwenge bwabo bukoresha atange message nazo zizobaha inyuma. Filme yacu Ndundi igeze ku kibanza ca kangahe kuraraba ku yani mafilme asanzwe akorerwa mu bindi bihugu bitandukanye nakeka ubona ko hindurwa kugira ngo filme zacu zigire quality ibindi bihugu bigezeho. Filme Ndundi mu bisanzwe jewe sinoza kubaca intege kuko ndaraba mu bihugu bitandukanye twe turacari hasi kidogo. Turacari hasi kidogo mu gukora turirefera ku bandi. Mugadashaka tuje hamwe nkuko ujya mutamaga posha yavuze ati dushira ingufu hamwe pana aho gucreya urwanko tubwire ahubwo solidarity. Musa dukore ibindi bihugu natwe baze kuraba ibikorwa byacu kuko natwe dufite ubwenge turakomeye byose bizogenda neza. Imbere yawe uri kurabona ibikorwa biriko birakorwa hano hino mu Burundi wacu amabeef asanzwe ari mu bastar uramaze kubona akarorero Fanera Vino rafise uruhande batumvikana Abendo warafise uruhande batumvikana ariko ugiye kuraba twese duhujwe n'igikorwa kimwe ca filme Ndundi. Impanuro wotanga nk'umuntu mushasha amaze kwinjira muri kariyeri ya filme Ndundi ni iki cokorwa kugira ngo habe ihinduka rishobora gutuma hari ico twoshobora natwe ko investisa mu VDRS mu gihe tugiye hamwe tukagira solidarity imeze neza. Bo uvuga ko ujya mutamaga posho umuvyeyi wacu muri sinema Ndundi nibaza ko yoba yarabivuze ko incuro nyinshi ariko naje nkuko ndi umwana wiwe ndafite ubwenge ashobora kuvuga ideye wanje ukuvuga bajya abantu ico bapfa kwa kundi umurundi adakunda umugenzi we adakunda ubukizi ukuvuga ugasanga naka yakoze ikintu kirayitinze kiramwindirije mukora igikorwa kimwe uriya yarakoze ntarashika kuri iyo ntambwe aca mufuhira. Ora bakwiye kumwegera ati bonyereka ukuntu bigenda hama wa undi nagiye gusaba iyo service akayimufasha kuko iyo YouTube bagaburira itugaburira twese si y'umuntu twese ahubwo twoshira ingufu hamwe tugashira ibikorwa byiza twese tukaronka. Nico kintu mbona twoshira hamwe ingufu. Jewe nawe arakibonye kumenga cyo bakirimo mugabo je sinavyemera ndashaka ko doshira ingufu hamwe twese tugatera imbere. Reka tugushimire cyane akajambo kagasunika ubwira abasanzwe ko radukurikirana ndetse n'abakora turukurira muri kino kiganiro nakahe mbega kuri wowe nawe usanzwe ufise target yo gushaka gutera imbere kugera ku rwego rukomeye cyane unakawumva ubwira batonyi bawe bataragira ku ntambwe ugeze ku canka karadukurikirana Paul mama kugira nawe ashugira intege ikomeye cyane mu gukora cyane nabo bagira aho bigejeje nkuko benshi bavuga ama filme Ndundi ko hari impano nyinshi ziri hanze ariko zabuze aho zimenera. Wowe nk'umuntu amaze kuronka opportunity nakaya mu mvotera batonyi bawe canke bamwe mu gwaruka bamwe mu baje bafise iyo mpano yo gushaka gukina filme Ndundi. Bo hanini ya ico nababwira kwanza mpera ku bantu bakina sinema Ndundi kugira ngo uje muto yataharashika amenye yamenera niyo aja kuronderera nibashire ibikorwa byabo hanze bugurukira abantu umuntu aje kukwitura akavuga ati ndafite talent shaka gukora makire kuko wazotera imbere nawe aje muri timu yawe azoguteza imbere timu yawe izomenyekana. Abantu bakina sinema Ndundi bamaze kubaka amatimu nibakore journée baze barategura bagire dufate ba publier nko ku marezo sociaux terejuru tuzogena nko kuri ETS Kamenge umuntu yimba ko afise impano yo gukina filme Ndundi aze ngaha kuri tele komisariho narabonye twe muri Manera filme turakunda kubikora kuko chaque samedi turagenda kugira repetition kuri ETS Kamenge ukuvuga n'abantu baraza bakaraba ivyo dukora turakunze no kubona abantu batubwira ati mwo dushiramwo ati usanga turatemo nk'abantu 2-3 tukamuha nk'agasije atinga wewe uri umuntu ameze kunuko hajya ni umuntu abonera impano
ukuvuga abantu bamaze kugira amatimu nibaha umwanya abantu bari ayere yabo bamusaba nk'ukuntu binjirayo kandi bazoronka abakteri beza kuko mu Burundi bafise impano. Maiji katugushimire cyane. Merci beaucoup. Dushimire mwebwe mwese ko muradukurikirana kuri channel yacu, wo taragira subscribe kugira ngo twame turi update mu kuronka bimwe mu biganiro bica hano iwacu. Turabakunda cyane. Ja bless. Ciao ciao. Merci beaucoup.